Salut, bonsoir, bon après-midi, bonjour, bivanye naho muri murameze neza, twe turameze neza, tugarutse turi kumwe na wa musore nyene. Ni Nassar Layton hamwe na Eric Clapton mu kiganiro tubazaniye kuri uno munsi, kandi nizere ko akiganiro kiza kubanezera mwese muze kuronkamwo inyishu y'ibibazo mwaba mugira mu buzima, cyane cyane mu rukundo. Iganiro rero cy'uno munsi tugiye tubabwire bisaba ko ucukora subscribe, utibagiye kugana partage, share kugira ngo nundi muntu umugenzi wawe akibone, sivyo agakomantere muri munsi kugira ngo natwe tugire twumve ko tufise abantu bariko baradukurikirana bafise n'ivyumviro bashobora kubivugako. Aka like nako nyene kaba gakenewe, sivyo? Ni kuri Nassar Star TV mwamuronkaho ibiganiro bimeze nk'ibi kandi vy'ubwenge bisaba nyene kwiyumvira. So rero ikiganiro cyacu cy'uno munsi bisako kwanza Eric ntabwo banza baramunsi kugira ngo nitwakorana n'umuntu atabara umukito. Salut les Burundais, niyo zikomeze neza muzi Gifaransa ariko si biko twashyize mu ishuri. Muraho mumeze neza. So ndize neza ko mwese mumeze neza, mwandike muri commentaire mutubwire ko mukomeye canke musakandika abazo kanaka, hanyuma dusengeranire sivyo none muri bwamwe n'urukundo. Ariko twebwe turameze neza. Badakomeye bihangane bagenda ku bitaro basengeguye mu izina rya Yesu. Hallelujah. So mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kubabwira urukundo rw'ukuri ruhera hehe. Uyu munsi twagiye mu rukundo. Rero muri cyo kiganiro tuzakubabwira kuri point zine nyamukuru. Point ya mbere ivuga ngo urukundo rw'ukuri ruhera hehe. Cyo ni point ya mbere. Point ya kabiri tuvuga ngo womenyeshwa niki ko umuntu agukunda by'ukuri, yaba umuhungu canke umukobwa. Sinzi ko tuko turajana. Ko ya gatatu tiravuga ngo ni ibintu bitandatu bisambura urukundo byihuse byihuta. Kwe ya kane turavuga ngo urukundo gukuri rusaba iki kugira ngo rukure neza. Sivyo? Nizo point zine tugiye kuganirako. Eric, oui, urakora byumva neza tuko turajana. Nibaze kwa bitahuye. Ni ibintu bine tugomba tuganire ko vyerekeye urukundo. Voilà. Nukuvuga iki muri rusangi. Kila point yose nko yagera bariya tugomba tubabwire kila kuri point ibintu bibiri nyamukuru. Swate bikomeza urukundo canke bikarusambura nibindi. Mbo murabona ko turi babiri. Twatubwiye ko kila point yose tuvuga ko ibintu bibiri kame murumva yuko turasangira. Ni point imwe mugenzi wanje imwe ngaha. Muri make nta kurambira tukwereka ko ikiganiro kiba gito cyane. Tuba tuje babantu ba mu rukundo aho turavuga umwigeme n'umuhungu baruwe mwatahura ivyo ari byo. So tutarangiriye reka tugende ku ya mbere ibavuga ngo urukundo gukuri ruhera hehe. Urukundo gukuri ruhera mu kwizerana no gutahurana gusa, no gutahurana ko atari amaranga mutima y'umutima gusa, ahubwo ari ingingo umuntu afata. Okay? Voilà. Nibaze ko bagutahura kandi ukivuze neza. Yeah. Voilà. Iyo ni point twovuga ni sous-point igizwe na cha kindi kimwe urukundo gukuri ruhera hehe. Voilà. Ndeka ndabwire ikindi kintu. Kubaka umubano udahungabanywa n'ibigeragezo ahubwo ushingiye kumenya uwo muri kumwe. Voilà. Ico ni kintu cambere gikenewe kugira amenya aho urukundo rutegezwa ruhira. Voilà. Mukizerana, mugatahurana, donc biratuma urukundo mon frère kubaka umubano udahungabanywa n'ibigeragezo ahubwo ushingiye kumenya uwo muri kumwe wariwe. Benshi barakundana ugasanga barashikwe n'ibigeragezo bukene n'ibindi urukundo rugatemba. Ikibazo ca kabiri kiravuga ngo wobwirwa niki ko umuntu agukunda vy'ukuri, yaba umuhungu canke umukobwa. Sivyo? Ikintu kizokubwira ko umuntu agukunda vy'ukuri nuko aguha agaciro, akagutahura, sivyo? Kandi akaguha
akagutahura mu ndoto zawe kandi akagufasha no kugira kuzishikako. Ivyo bintu biratuma umuntu ubona ko gukunda by'ukuri. Sizi nawe akarigendo bumva ubabwiye. Voilà, ukibabwiye neza cyane. Ikindi kuko kila pose tubabwiye n'ibintu bibiri. Ikindi mes frères, mes sisters, mes brothers. Si amajambo menshi ahubwo nibikorwa vyerekana ko akwipfuza mu buzima bwawe. Voilà. No, apana mu buzima bwiwe. Ko akwipfuza mu buzima bwiwe. Ibikorwa vyerekana ko akwipfuza mu buzima bwiwe, apana amajambo. Ikibazo ca gatatu kiravuga ngo ibintu bitandatu bisambura urukundo vyihuse. Ndavuga bitatu, ubu nawe avuge bitatu. Sivyo? Ikintu ca mbere ni kubesha. Mu gihe mu rukundo mubeshana, urukundo rurasambuka vyihuse bitagoranye. Ica kabiri ni ukwikunda. Wowe ukumva nyene wewe uri wewe, donc ntuha agaciro wa umwe muri kumwe mu rukundo, ukagumva yuko nyene wewe yoguma wikunze. Ico yasambura urukundo. Ica gatatu ni kutaganira neza, kubura communication. Uyu munsi sheri barakubwira ati ndakeneye ko tuganira par telefone par exemple, ndakeneye ko 18h tuza gufata umwanya tuyage, kasanga 18h nawe ufite ibindi bibazo. Ubongo wache wigira busy ntimuganire. Cyane kubwira ati tuza guhurira hanaka tuyage nawe sihuri. Urumva aramwemerera mugabo wasa. Icakane no kuvuga iki? Icakane gituma urukundo rusambuka. Ko twabwiye bari ibintu bitandatu. Kwanka kumenya aho ubundi ahagaze. Ico nikigira kane. Kwanka kumenya aho umukunzi wawe ahagaze. Ikigira gatanu, kubura ukwihangana. Kubura ukwihangana s'il vous plaît mu rukundo biratuma urukundo rutembagara. Icanyuma ari cyo gatandatu, ishari. Voilà. Ishari. Reka tubandanye n'ikibazo ca kane, kuko twabivuze ko ari ibintu bine gusa, ntabwo ari byinshi tuvuga. Ikibazo ca kane kiravuga ngo urukundo rw'ukuri rusaba iki kugira ngo rukure neza. Voilà, rusaba iki kugira ngo rukure neza, rutere imbere, kugira ngo rubandanye rutagatanye hageraho rushika kuri vision nyezi. Icambere ni iki? Ni gusangira ivyiyumviro. Donc gutahurana entre vous les deux. Ni avuga iki atavyo kugwana, usanga ubundi ari karamugwanya. Basanga abantu bakundana bari mu rukundo. Basanga bari mu mpaka. Uyu yavuga iki ngo yaye urumva. Umvikane. Gusangira ivyiyumviro. Ica kabiri ni kubahana no gufashanya gutera imbere. Ivyo birafasha ko urukundo rukura neza. Voilà, reka ndakunganire badutahure do plus kandi ikiganiro nibaza yuko ntihagire umuntu yumviza ngene atagize sabone. Igikurikira kumenyana canke kugira vision imwe. Kumenyana kugira vision imwe mu rukundo. Tudabora mumenyane mugira vision imwe. Ikindi guha umwanya uwo ukunda. Oui. Kumwanya. Cyo ni bikomeye mon frère. Ega benshi nta mwanya bahana. Turetse no guhana umwanya ugasanga nta vision bafise. Uyafise vision gwiwe uwundi gwiwe. Eske umvugwa rukundo. Nta rukundo. Gire vision imwe. Mumenyane, muhane umwanya. Ukunda umuha umwanya. Ico nico bita dialogue. So muri make rero mubimenye kandi mubigendere. Ibi byose abantu bazobigendera mu rukundo bazorohisisa. Vyukuri urukundo gukuri rurimo kwizerana no kumenyana. Kwizerana no kumenyana, s'il vous plaît. Je le dis et je le souligne. Igikurikira ntigwihuta s'il vous plaît. Rugenda gahoro. Nta n'ikintu na kimwe gishobora kurufata ku mavi kiretse ukuri hagati ya mwebwe babiri. Urashobora kuba edaire babwire edaire gigano gerera hana conclusion bumve dukrotire tubarambe. Nibuye ka message hanyuma kiganiro gihere. Cyo tubasaba nuko mukora subscribe, partage, commentaire ndetse na like kugira ngo iganiro tubone ko mugishigikiye. Mani s'il vous plaît ba content nzizi hamwe bagenda batagize sabone canke share n'ibindi. Ngo wari umutima mubi na commentaire. So aka message no kanyuma no vuga ngo urukundo ni giti. Sivyo? Urukundo ni giti.
kwizera navyo ni imizi yacu, kumenya navyo ni amazi agifasha gukura neza. Tubashimiye bakunzi wa Naso Star TV, mwari kumwe na Naso Lighton, Eric Clapton. tubasabire gukora subscribe, partage, commentaire ndetse na like kugira ngo mubande mudushigikira naho ubutaha.